urubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Ndanezerewe no kuba ndi kumwe namwe kandi ndabashimiye aho muri hose. Uyu munsi ni umunsi mwiza, umunsi nipfuje ko twibutsanya ico Yesu yasize atumye intumwa imbere yuko aduga mw'ijuru. Ego navyo tuzobiganira, ivyo kuduga mw'ijuru n'ibijanye n'ijuru. Reka tusenge. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuri uyu munsi mwiza uduteye iteka tugashobora kubonana no kuvugana n'aba bene data biciye muri ubuhinga ngurukana bumenyi. Uhoraho Mana yacu, ubuzima bwacu ngaha kw'isi bubaye ataco bumaze yaba bwarwohereye ngaha, ariko hariho ubundi buzima, kandi ubwo bundi buzima buronkwa n'uwuhisemwo kuburonka. Nibwo rero tugomba dusigurire bene data. None Mwami, turagusavye ngo mpwemu wawe abashikire aho bari hose mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, abari mu mahanga ya kure nka Canada, abari muri Amerika, abari muri Afrika hariya muri za Zambia na Afrika y'Epfo, muri za Kenya, mu Burundi, mu Rwanda no muri Congo na Tanzania. Mana, abari mu Bushinwa no mu bihugu vyo muri Aziya, abari muri za Australia n'abari mu mugabane w'Uburaya, bose Mana ndabasabiye ngo yahaye amajambo abubake. Abari bagifise ivyo bakekeranya canke ivyo batari bwanyugwe, bashobozwe nawe kubitahura. Jewe ntaco nosigura kirengeye ico wewe ukoresha mpwemu yera gutahuza abantu. Warakoze ko wadushize muri uyu murimo. Erega Mana, n'iteka waduteye twebwe twari iki kugira ngo bishoboke ko tushobora kuba twovuga ikintu ku ruhande rwawe. Warakoze kuduha ijambo rero kugira ngo natwe dutage uruhara rwacu muri iyi nyubakwa nini yawe ihambaye. Haleluya. Urakoze Mana uhoraho, urakoze nyene icubahiro, urakoze kibirenge, urakoze mutananirwa. Nuko tukweretse ibihugu turimwo ubihezagire, tukweretse ibihe turimwo gutugura amaso kugira ngo tubone aho tugeze, tubone aho duhonyoza ikirenge, kuko turazi neza ko ibintu bikomeye kandi bihambaye. Nico gituma rero tuje imbere yawe kugira ngo twishure ico wewe wasize utumye, tukimenyesha abo wadutumyeko, hanyuma umwanya wose uzoba ukiduhaye guhumeka tuzobikorana akanyamuneza kenshi. Turagushimiye rero Mana kubw'urwo rukundo watugiriye niko twizera watugiriye kuri uno munsi wa none. Ni mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusavye twizeye, amen. Nuko inshuti bakunzi, no munsi ntanguye kwifatanya na bene data bari mu gihugu c'u Burundi, eka mbere no mu mahanga yose, kugira ngo twifatanye n'umuryango na bene data. Twabuze umukozi w'Imana iki kinjana turimwo, yakoreye Imana imyaka irenga 50 mu gisata c'ubuvugabutumwa. Akaba rero umutama yakoreye Imana, umupasitori, akaba yarajejwe amabanga akomeye. Yari mu rugendo, niyo yahereje urugendo rw'aha kw'isi hariya mu gihugu ca Canada. Nagombye kwifatanya na bene data muri kano kanya. Yego, nuko rero Umwami Yesu abakomeze aho muri hose, abakozi b'Imana n'abakristo basanzwe, eka mbere n'abatari abakristo n'abadafise ukwizera, nabo benshi baramumenye nk'umugororotsi. Ego nanje nyene nkaba naramubonye, narashoboye kumubona igihe incuro zitari nke, kandi ariko ariko ararangura uwo murimo upfa no kwimuka. Uyu mwene data yimukiye heza, tuzohurira imbere, ego nitwamugumamwo Yesu, kandi nawe turizeye ko ubuye yakiriwe neza. Ego nuko rero dufise amajambo akomeye tugira tuganireko. Tugomba kuvugana
igikorwa Yesu Kristo yasize ashinze intumwa ziwe, hari ico yasize azitumye. Ijambo turisanga muri Bibiliya uko musanzwe mubimenyereye, muri Bibiliya yera. Turasoma muri Matayo 28, Matayo 28 akarongo ka 19 n'aka 20, akarongo ka 19 n'aka 20. Yesu yavuze atya ati, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve, ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa umuhero w'isi. Ayo majambo turiko turayumva kimwe. Aya majambo turasoma yandi acuditse nayo yanditswe na Luka. Aha tuza gusoma muri Luka 24, mu gice ca 46, igice ca 24, Luka 24. Aha turaza gusoma muri Luka 24 akarongo ka 46 gushika kuri 48. Arababwira, uwo ni Yesu, ati, niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kuzobabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko ukwihana no guharigwa ivyaha bikwiye kuvugwa mw'izina ryiwe, kandi yuko kwihana no guharigwa ivyaha bikwiye kuvugwa mw'izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. Namwe muri vyabona vyo kuvuga ivyo. Uwo ni Yesu yavuze, nivyo yasize atumye intumwa ngo zize zigire gute, zize zishikirize ubutumwa Yesu yaje kwigisha hano kw'isi. Yaravuze mbere ijambo rikomeye muri Matayo 24:14 ati, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mw'isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uza. Aha benshi barakunda kwibaza, mbega bizogenda gute, bizoba ryari kumenga abantu ntibaravyumva. Aka kantu ibi ndiko ndavuga nshize mu cuma ndashobora kubikurayo ngaheza nkabiguhereza, wowe ugatwara mu kindi cuma citwa ordinateur canke ikindi ukabisoma canke ukavyumviriza. Yesu yazanye rero ubutumwa burimwo ubuhanuzi, burimwo n'amabwirizwa, burimwo vyinshi bijanye no kwizera, birimwo eka ico umuntu akwiye kwizera. Yarabizanye abishira mu mitwe y'intumwa bagendana. Ntibari barya 12 gusa, hariho n'abandi. Muribuka Petero, Yesu amaze kuzuka akanaduga no mw'ijuru, hageze igihe bavuga ati, reka duhamagare babandi twagendanye igihe kirekire, iyi myaka yose kuva Yesu abatizwa gushika duze mw'ijuru, aba ari bo dutoramwo dusaba Imana Mpwemu Yera atwereke ubukwiye gusubirira Yuda Isikariyote. Uwo yarabonetse, yitwa Matiya canke Matiyasi,
uwo nawe iyo si yo nkuru y'uno munsi, ariko nagomba kubabwira yuko hari inkuru nyinshi Yesu yasize mu ntumwa. Yego nico gituma mbere mubona niyo intumwa zanditse, yaranditse Matayo, yaranditse Luka, yaranditse Mariko, yaranditse Yohana. Luka nkuko ndabibibutsa ca gihe siho yarari, ariko nawe yagiye aratohoza abaza bariho, mbere yanditse ibintu bisobanutse cane, yarafashagira nk'icegeranyo ciza kandi gikwiye kugira ngo abantu batahure ijambo ry'Imana. Nuko nico gituma rero intumwa rero zasigaye zirandika. Muribuka yuko muri Luka 47 canke no mu yandi majambo tuza gusoma muri Luka 24 ariko ku murongo ndibaza wa 47 hariho ijambo rimwe ngo Yesu yarinze kubungura ubwenge kugira ngo bashobore gutahura. Gushika Yesu aduge mw'ijuru, intumwa ntizari bwatahure ico yaje gukora hano kw'isi. Bari bazi yuko aje kubatabara, kandi koko yaje kubatabara, mugabo babifashe nk'akantu gatoyi. Novuga ni nk'uko umuvyeyi yoza azaniye umwana impuzu, iniforme, ibirati, ibintu bikwiye, kumbe uwo mwana nawe yari yiteze ibombo, utuntu tw'utubombo, utuntu duto duto ataco tumaze. Ariko Yesu yabazaniye ubutumwa bwiza bubabohora, yabazaniye inkuru itazohera, inkuru y'ubugingo budashira. Yesu yarababwiye ati jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uja kwa Data atanjiyeko. Ivyo byose ntibavyumva. Hanyuma mu nyuma hagiye haboneka rero mpwemu amaze kuza mu ntumwa zamenye yuko icaha arico conyene n'ukutizera uwo Yesu. Icaha n'ukutizera uwo Yesu, canke ko Yesu ari umwana w'Imana, canke ko Yesu yapfuye akazuka ari muzima. Ivyo bishobora kubuza umuntu kuzoja iwe. Ariko hari vyinshi bishobora no kubuza mu vyaha. Ivyaha vyo murazi ni vyinshi. Mwene data naramusavye ngo azonungikire ya liste y'ivyaha, ariko umunsi yayimpaye nzoyibahereza namwe ibafashe. Nuko reka rero tubandanye. Mariko nawe nyene rega yaranditse. Mariko nawe nyene yaranditse, yanditse ibintu bikomeye nkuko mumaze kubisoma bamwe. Mariko yaranditse, yandika nawe ivyo yumvise kuri Yesu, kuko muramaze kubibona ko harabonetse abantu benshi bandika ku vya Yesu, hageraho n'abandi bandika ku vyerekeye agakiza byinshi, ku buryo vyabereye ikibazo abakozi b'Imana mu myaka y'ubukristo bwa mbere, kugeza aho babisengera Imana irabaha gukuramwo ibitarimwo canke ibivuguruzanya. Hanyuma nico gituma musanga za Bibiliya bivanye n'amadini anyuranye, haraho usanga bafise ibitabo birenzeko, sinorinda kubivugira ngaha, ariko twebwe ni 66 ivyo duhagazeko. Hariho n'ivyo watanguye, novuga ibi vyo kuvuga Literi ariwe yabaye umuntu novuga umuvyuro wahereyeko mu myaka y'1550. Hari ivyo yavuze ati ibi bitabo ni vyiza gusoma ariko ntibirimwo. Yego, none rero kugira ngo musome n'ivyo mubitahuye, hariho vyinshi muzotahura kubera ko mpwemu yabajeko. Reka dusome ico Mariko yanditse muri Mariko 16:15. Hoho yavuze ngo uwo ni Yesu yavuze ngo
arababarira ati mugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Iyo ndiko ndiyumvira aya majambo jewe ndagira ubwoba. Nigeze kumva umuntu avuga ngo hariho abantu bitwa les obèses spirituels mu gifaransa, no kuvuga n'ivya bintu bivyibushe vy'ibida bininiya. Hariho abantu benshi babaye abakristo mu myaka myinshi cane kandi ntibasiba, bahegekeye Bibiliya, ariko nta n'umwe baha ubutumwa. Niko turi ivyete bisomeka, dutegerezwa kuba ivyete bisomeka igihe cose, ariko wiyubare ndiko ndatanga ubutumwa. Turizera kandi turibaza yuko abantu bose batazova mu gihugu cabo ngo bagende mu kindi gihugu, ariko ahuri birashoboka. Nongeye gushimira rero umuntu wese amaze kuzana umuntu canke akaba yaranabigerageje. Gerageza, igihe kirashitse, igihe kirageze, kuko benshi baratinya ngo bontuka, ngo bontuka ngo mvuze ikibumbano, ngo bontuka ngo mvuze imigufu yo gutemberana yo gusenga, ngo bontuka ngo mvuze imyotsi batumura, ngo bontuka ngo mvuze vya bindi bafumura vy'imyotsi ngo bigaca bija kugira ngo abantu basenge neza canke batambe neza, bakora ibirori. Oya, genda ubwire umuntu uti izere Yesu urakira. Ego, nuko reka tubandanye tusoma ijambo Yesu. Twaje kuvuga ngo Yesu yasize atumye intumwa ziwe iki? Yazitumye iki? Bavuze nimugende mugira abantu bose abigishwa banje, nimugende mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Nimugende, uyu avuze ati nimugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Jewe ndicuza kuko nagiye mu bihugu byinshi. Naragiye muri Tanzania, naho nahaye ubutumwa. Naragiye muri Kongo, naho nahaye ubutumwa. Mu Burundi niho navukiye, niho mba, niho iwacu. Yego, mu Rwanda naragiyeyo, yego, kumvuza ubutumwa. Naragiye aha mu bihugu by'Uburaya byinshi, gushika no muri Israel naragiyeyo, ariko mu bihugu byinshi mbigendamwo byababa 20. Ndibaza ko hariho ahenshi nagiye ntashikirije ubutumwa, umenga nagiye mu bindi. Ariko rero wewe wambonye nakugendeye mu Bubirigi, mu Buholande naravuze ubutumwa, no mu Bubirigi aho nta kibazo, mu Suisse, mu Faransa, muri Denmark n'ahandi, naho turashaka kuvuga ubutumwa, turakwiye kuvuga ubutumwa. Wewe uba muri ivyo bihugu ukaba ukeneye, ukabona kutaratangura, waracerewe. Ego, ubu tubuvugira rero ngaha kuri uru rubuga, aha urubuga rwogo ego ni mpuzamakungu, turacaruvuga mu rurimi rwacu, ariko birakwiye ko tuvuga no mu zindi ndimi, kuko ubutumwa si ubw'abarundi gusa, si ubw'abanyarwanda gusa, si ubw'abumva ururimi rwacu gusa, ni ubw'abumva abantu bariho bose. Navuze nti ndababwire ico Yesu yasize atumye intumwa. Eka sindabasamaje rero, nagira ndabereke yuko hariho ururirimbo mu ruvuga ngo semerera. Hari ururimbo ruvuga ngo semerera. Sinigeze menya kuvuza ingoma, ariko hari ururirimbo rushasha ntiruranasohoka ku nyene bwo yaradukundiye kuruvuga. Iwacu ni mw'ijuru kwa Data, n'ayaha kw'isi turi ingenzi. Uragushima Data wa twese,
iteka bikomeye washimye ko hazogera igihe ukatwiyegeza mu ngori wawe Mwami Mana turagushimiye kuko urukundo wadukunze kera ntiwitaye ibigabitanyo byacu waduhaye agakiza muri Yesu Kristo Mwami Yesu turagushimiye urukundo wadukunze kera ntiwitaye ibigabitanyo byacu waduhaye agakiza muri Yesu Kristo Umwami Yesu twaronse ubugingo mu Mwami Yesu twarakijijwe ivyatunesha n'ivyatunekaga wabihinduye ubusa kubwa Yesu Kristo Umwami Yesu twaronse ubugingo mu Mwami Yesu twarakijijwe ivyatunesha n'ivyatunaniza wabihinduye ubusa kubwa Yesu Kristo Amen nuko rero reka tubandanye tuje kwijambo twariko turavuga ijambo Yohana nawe yanditse mu byo Yesu yabatumye yego mu byo Yesu yabatumye ariko ndavuga nti mu byo Yesu yatumye intumwa Yohana yaravyanditse dusome 20 Yohana 21 akarongo ka 17 tubwira ngo amubaza ubugira gatatu yabaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yohana mbega uranogera Petero arababara kuko yamubajije ubugira gatatu ngo mbega uranogera aramwishura ati mugenzi weho urabizi urazi byose urazi ko nkunogera Yesu aramubwira ati ahura intama zanje ahura intama zanje ijambo ryabandanya ati nukuri ndabikubwiye ukiri umusore warikenyeza ukaja aho ugomba ariko aho uzosazira uzoramvura amaboko ubundi agukenyeze akujane aho agomba icatumye avuga atyo kwari ukwerekana urupfu ashimagirisha Imana maze amaze kuvuga atyo arababarira ati nkurikira ubu turiko turavuga ubutumwa twebwe nta kitugoye turabuvuga nta utubuza gusa harimo bimwe bagiye kuza baratubuza kuvuga kandi hariho n'abariko baravuga bati ivyuma bariko baravugira ko uwo bizibira mbere ego ejo ubundi nari ngiye kuzoja mu matora gutora nk'uko bisabwa hano batubwiye bati muzotore tuzotora abaserukira abandi hani Buraya abo bita les députés européens ni ukuvuga yicaye i Buruseli cyangwa Strasbourg sinzi naho hamwe aho rero niho bakorera baje kudusaba niko bimeze bati ntora jewe nije nzohora mvuga ivyawe ndakuvugire ngira amategeko ku bwawe turiko turaganira umwana carambira aterega urya mugabo yavuze ngo agiye gukura izi mbuga zanyu zose
ubundi jewe sinama nihutira gutora kubera ikibazo mfise, ariko nicanje gusa hariho ababibona ukundi. Mu majambo arongora imihari canke imigambwe kenshi usanga harimwo ibintu bidahuye. Nkaha ku mugabane w'Uburayi harimwo ko nta tegeko ryo kwica ririho, ariko hariho nk'itegeko ryo gukura umwana mu nda igihe batamwipfuza, tuvuge gutyo. Hanyuma jewe nk'ivyo ntavyo noshigikira, umuganga ubishigikiye canke ubihagazemwo ntituri kumwe. Nuko rero, ariko ngira ngo nagiye hatari aho nari kuja, reka tubandanye rero dusome ijambo novuga nti niryo rya nyuma tugira duherezeko, kuko twaje kuvuga ico Yesu yasize atumye intumwa. Navyo ibi tuza kubisoma muri mu vyakozwe n'intumwa. Mu vyakozwe n'intumwa, aha ni mu gice ca mbere. Yesu mu vyakozwe n'intumwa, igice ca mbere kuva ku karongo k'indwi gushika duhere aho kw'ijambo tumaze iminsi dusoma. Nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki gihe nico ugira ugarukane, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati, si ivyanyu kumenya iminsi canke ibihe Data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo, aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo. Mwumva ngaho yarashizeko akadomo. Amaze kubabwira ivyo bintu yaciye aduga, muzohabwa Mpwemu Yera. Turashobora gusoma gatoyi akarongo gakurikira tumve icaciye kiba. Bagihagaze amaso bagihanze amaso mw'ijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mw'ijuru? Uwo Yesu abakuwemwo akaduzwa mw'ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mw'ijuru. Amen. Aha ico dushobora kumvamwo gitoyi, dushobora gutahura yuko igihe cose azoba ataraza, intumwa zari zihamagariwe kuzogenda mu mahanga no kuzoshikiriza ubutumwa bwiza Yesu yabahaye, kandi ubwo butumwa bwiza nibwo natwe tubashikirije muri kano kanya. Yesu azogaruka. Bamwe ngira ngo mu bihugu murimwo mwahimbaje uno munsi, Yesu azogaruka kandi yasize adutumye. Ndakwipfuriza nawe kugira ngo ntuzobe mu bahombe, uzobe mu bakoze ico Yesu yabatumye. Nuko murakoze, Yesu abahezagire. Murashobora gushigikira iki gikorwa ku buryo butandukanye. Hano munsi hama hariko inimero zacu canke email yacu, mushobora kutwandikira WhatsApp canke mushobora kutwandikira, ariko kandi mushobora no kugira agakumu gutya, canke mukabiha abandi, canke mugafyonda ku gakengeri mufyonda rimwe. Igituma c'ivyiza cavyo nuko izi video zica zishikira benshi,
kandi nongeye no kubashimira ko muvyitayeho. Reka rero dushime. Ndashimiye rero abagize uruhara kuri iki gikorwa. Aha hariho umwana yaduhaye kamera, hariho kandi n'umwene data afite studio yo gufotora Ebenezer ari Bujumbura, yashoboye kuturonsa amasanamu meza nk'aya mubona. Aha siho mpagaze, ariko igikorwa c'umuntu yabifatiye umwanya kugira ngo munezerwe namwe muriko murakurikirana ubutumwa. Nuko rero Yesu abahezagire. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuri uyu munsi mwiza muduhaye kugira ngo tubane. None rero wakoze Mana, jewe ndashikirije ubu butumwa, ndasabye ngo umuhemu wawe akomeze kubukwiragiza no kubukomeza mu mitima y'abumvise isi audio. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mbisabye kandi nizeye. Amen.